Duhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine akomeje urugendo agirira ku mugabane wa Afurika. Ejo kuwa kane yabonanye na mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta. Mbere y'uko ajya i Kigali mu Rwanda yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ku cyicaro cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ya Addis Abeba muri Ethiopia, asaba ibihugu bya Afurika gushyigikira Ukraine mu ntambara irimwo n'Uburusiya no kuvuga aho bihagaze ku bushotoranyi yakorewe n'Uburusiya. Ibindi byavugiwe muri icyo kiganiro tubibaza mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Muri ico kiganiro Dimitri Kuleba yavuze ko Ukraine ibabara igihe cyose ibihugu vya Afrika vyanse gutora vyerekana aho bihagaze muri iyo ntambara. Kuleba yasiguye ko igihe cyose igihugu canse kwerekana uruhande kiriko kiba canse gushigikira ukwikukira no kwigenga kwa Ukraine. Kubwa Kuleba kuterekana aho ibihugu bitandukanye bihagaze biza bisongera isibe no gutora umuti. Gushigikira Ukraine navyo bigasa nko kubahiriza amategeko mpuzamakungu atandukanye n'ayagenga ONU nk'uko umutegetsi abandanya bivuga. Igenekerezo rya 22 ukwezi kwa kabiri umwaka wari urumanye umunsi ku yundi Uburusiya butanguye kugaba ibitero muri Ukraine. Kuri iryo genekerezo mu nama nkuru ya ONU ibihugu 22 kuri 54 bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika byananse gutora, ibindi vyirinda kugira ico bivuze ku ngingo yasaba ko Uburusiya buvana ingabo zabwo muri Ukraine. Dimitri Kuleba ajeje imigenderanire ya Ukraine n'ayandi makungu agendeye umugabane wa Afrika inshuro zibiri mu kiringo kiri munsi y'umwaka. Yabwiye abamenyesha makuru kwiza ingendo ziwe zerekana ishaka rya Ukraine ryo kubaka ubucuti bushasha kandi bukomeye na Afrika. Ejo ku itariki 25 ukwezi kwa gatanu hibutswe imyaka 75 ishize hashyizweho urwego rushinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi muri ONU. Fidel Niyongabo abahiye inkuru. Mu kiringo c'imyaka 75 irangiye ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryararungitse inteko zijeje gucungira umutekano zirenga imiliyoni 2 gufasha ibihugu bitandukanye vyo ku isi kuva mu ntambara. Izo nteko zaragize akamaro kaboneka mu bihugu nka Liberia na Cambodia, yamara zarananiwe mu bikorwa byazo mu bihugu vya Yugoslavia n'u Rwanda. Muri iki gihe izo nteko zihanganye n'ibibazo bishasha mu bice ziriko zikoreramwo, harimwo intambara zitera zikomera kurushiriza n'amakungu yiciyemwe ibice mu bituma zidashika ku migambi yazo. Mu gihe hamwe ONU kuri uyu wa kane ihimbaza imyaka 75 irangiye inteko zijeje gucungira umutekano zayo zishizweho, hategekanijwe ibikorwa byo kwibuka inteko zayo zirenga ibihumbi 4,200 zapfuye kuva mu mwaka w'igihumbi 1948. Ni urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi wafata ingingo yo kurungika indorerezi z'igisirikare mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi gukwirikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya Israel n'Abarabu. Mu butumwa umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yavuze ko inteko zijeje gucungera umutekano zerekana kwiyemeza gukomere kwa ONU kuvyerekeye gutuma makungu arangwa n'amahoro kurushiriza. Ibikorwa byo gucungera umutekano vy'ishyirahamwe ONU vyaragutse kurushiriza. Muri iki gihe inteko zigera ku bihumbi 87 zikorera mu bice 12 birimwe intambara muri Afrika, Aziya, Uburaya no mu buseruko bwo hagati bw'isi. Abimukira binjiye ku butaka bw'Ubwongereza mu mwaka wa 2022 bagera ku bihumbi 66. Iyo mibare irongera igitutu kuri guverinoma yijeje kugabanya umubare w'abakozi b'abanyamahanga. Ibindi kuri iyi nkuru na Diane Ninahazwe. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak agaruka kuri ivyo biharuro yavuze ko biri hejuru cane kubimukira binjiye mu Bwongereza biciye mu mategeko, agira ati ndipfuza kugira ico nkoze kugira bigabanuke. Mu ndwi iheze leta yo mu Bwongereza yatangaje ingingo zigabanya ibitigiri vy'abanyeshure mpuzamakungu bemererwa kuzana muri ico gihugu imiryango yabo. Umushikiranganje wa mbere Sunak agasigura ko izo ngingo ziri mu zizotuma ibiharuro vy'abimukira bigabanuka. Ikibazo c'abimukira camye ari nkoramutima muri politike y'Ubwongereza kuva kera, kiri no mu bibazo vya mbere vyatumye mu mwaka wa 2016 hatunganywa kamarampaka yari igamije kuva mu muryango umwe bwa Buraya. Jay Lindop, umukuru w'ikigo kijejwe vy'abimukira mpuzamakungu mu Bwongereza, akaba asigura ko igabanuka ry'ikiza ca COVID-19
n'icenda n'intambara y'Uburusiya na Ukraine biri mu vyatumye ibiharuro vy'abimukira mu Bwongereza vyongera. Imwe mu mikenyuro Ubwongereza bwari bwarafashe yari yo kurungika mu Rwanda abimukira binjira ku butaka bwabwo biciye mu nzira zinyuranye n'amategeko. Uwo mugambi yamara nurakunda kuko wakomeje kubangamirwa n'amategeko hamwe n'abawitwariye. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Mu kanya n'amakuru ibiyaga bigari bya Afrika. Mu Burundi abagize umurwi ushinzwe ukuri no kunywanisha abarundi CVR wa gatatu wagendereye abanyamakamba bavuze akabari ku mutima cyane cyane amasambu n'ibindi banyazwe batari basubizwa. Inkuru ijwi ry'Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi muragezwa na Thierry Ndayishimiye. Umugabo wanje aba afiye abiwe bakoye mu buhungiro nawe mwikishitse kandi ugasanga nk'abikunyaze uracamubona mwagufata itongo ukabona aho yimutse apfa gabo nawe ugasanga igiwawe aracaririmo n'igi warariranguramo imigambi. Nangura kwibaza ati none aha nashiki wacu koko yende kuza mu Burundi n'umuvuga w'u Burundi aya ni amahoro nangura kuyicuza none jewe ndotabarirwa hehe. Ni bamwe mu bashikirije ibibazo n'intererano mu nama umugwi ujeje gutohoza ukuri no kurekuriranira wagirishije abanyamakamba kuri wa 25 Rusama mu gihe abagize uwo mugwi bari biteze ko bahakura ibyiyumviro kubwicanyi bwabaye mu ntara y'Amakamba kuva muri 72. Benshi babasabye kubandanya isemo umugwi warujejwe ibibazo by'amatongo n'ayandi matungo utatogeje. Kwizera Dieudonné ni umunyevugizo. Mwagufata itongo ukabona aho yimutse apfa gushika inosanga wa muntu aje kuvuga ati twaravuye Tanzania imani natuzana turashika hano umaze gushika aha mu gihugu ukaguma birabisha amaso. Mabonayo Martin nawe afise sebukwe igatwe. Uwo sebukwe asaba itongo ririmwo mushiki wahoze arongoye Burundi Jean Baptiste Bagaza. Kimugabo baranyomoye ubujewe ndigatwe mugabo itongo giwanje riri ibururi dohana imbibi. Ati simvuga rero byarigeze kuduga tugeza n'aba telefona umugore w'umuhisi Bagaza menga ari mu Buganda biragaragara neza ko cyo ngasaba yuko umenga umuryango uri no worisubiza. Kimugabo mu nyuma sinzi byo bavuganye ati kajyaga kutijyambwa azoza ngaha iryo tongo riraho mwambiye ko ribamwo mushikiwe nawe nyene mutamakazi. Naho inkuye Esterine aheruka guhunguka ati ibisebe bizokira turose amatongo yacu. None natwebwe bavuye mu kindi gihugu twame gutaha iwacu ntituramenya ko turabarundi mugabo igihe natwebwe ibyacu bo dushyira mu ngi ko tatunezerwa mu bandi nino biguma dufise bigahera. Niziga Masalomo wo mu Mabanda nawe ati nubwo twahungutse turacari n'intuntu kuko turi ngaho turabyitegereza tubiraba tutabihambya bidutera intuntu kandi rwarashitse mu gihugu. Iruhande y'ibibazo by'amatongo abanyamakamba baraterereye kugira ngo ibyabaye muri kahise ku Burundi bimenyekane, kwerekana ireresi y'ibipanga, ibinogo, impuzu, ubuhanga n'ibindi byatowe ahahambwe abantu mu kivunga byatumye bamwe bagira ibigumbagumba no kurira bararira igihe bafata ijambo. Ntiranyibagira Maria w'Ikabonga Inyanzarake afise imyaka 50. Wacu barimo nikiswa nande kabisa umugabo wanje afiye abiwe bavuye mu buhungiro nawe mwikisise ntazi gusoma ntazi kwandika. Uwo mupfasoni yagiriza umugwi warujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB ko wamurenganije ufatiye ku gihagararo n'amashure uwo bapfitongo yari afise. Kuva icyo gihe umugwi wa CNTB wagirizwa ibinyoma nitwigeze kubona kumuhira twarandika amasezerano nicyo yaje. Uwo mupfasoni nawe avuka Ikarusi mu mwaka w'1993 yahungiye Inyanzarake kuko yisanze ku rutonde rw'abitwa rwari mu nzu kwa Mustaneri. Dufite Mustaneri yavuka muri komine Bwenyuzi yitwa Gahungu Jasebere mu nzu iwe yitwa Mustaneri Mutumba afite urupapuro ruriko amazina y'abantu bazokwiga. Ya rero abantu bamwe rero gendi mutumba ko nari nabo ifite na gatatu ariko turadusikomere twagiye turabona ariko kuko abantu benshi barapfuye bazira ubusa. Nahe Gombeye Noah nawe yashinze intahe avuga kuri bimwe mu byabaye mu 1997 ibyanda mu ntara ya Bururi.
musanteri atwara komine Vyanda yarasubiye aragira ibintu nk'ibyabaye rimwe na kabiri, aratwara abantu abakuye muhira, harimwo abarimu bavukana babiri, uwitwa Gaspard n'uwitwa Domitien, bari abarimu bigisha primaire, n'umukuru w'umutumba n'abandi bantu bameze nk'abagize abatwara ku ikomine muri 97. abo bantu baciye bazimangana ntibagana. N'umwe mu bakomiseri b'umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kurekuriranira nawe yarashinze intahe ku kugene ubwicanyi bwategurwa mu mwaka w'1972. Mu Rwanda abantu bakomeje kwinubira ibura ry'ibinyabiziga bitwara abagenzi hirya no hino mu gihugu. Leta irizeza ko mu mezi 4 ari imbere izaba yatangiye kuvugutira umuti icyo kibazo. Eric Bagirubusa abahiye inkuru. Amezi 4 n'igice arihiritse igihe ntarengwa cy'amezi 3 leta y'u Rwanda yari yarihaye cyo kuba yakuye mu nzira ikibazo cyo gutwara abantu n'ibintu kikiri agateranzamba. Kugeza n'amagingo ya biroroshye kugana hahurira abatega ibinyabiziga bajya muri gahunda zitandukanye, ugasanga batonze imirongo miremire, bavuga ko birushaho kubadindiza mu iterambere. Twageze hano saa 12 kugeza n'izi saha kuba tutabona imodoka urumva ni ikibazo. Ikibazo tugira ni iyi mirongo, turava ku kazi dushaka kugira ngo turamire ingo zacu, ni imirongo imeze gutya tukagera mu ngo saa 4 saa 5, urumva ko ibintu bitubangamiye. Iyi mirongo ikunze kugaragara cyane mu mujyi wa Kigali no hanze yawo mu masaha ya mu gitondo na nimugoroba, abantu batandukanye bajya cyangwa bava mu kazi. Mu ntangiriro z'uyu mwaka hari mu kwezi kwa mbere, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakiraga indahiro za Perezida wa Sena Bwana Francisco Xavier Karinda yari yatanze umurongo w'umuti kuri iki kibazo. Kugira ngo abantu bashobore gukora imirimo yabo mu buryo bwa buri munsi baragenda. Numvise ko hari ikibazo cya transport, abaturage ko bagenda amabisi cyangwa iki ku buryo buboroheye, barambwira ko birimo ikibazo. Ibyo nibyo numva hanze mu baturage, mu babishinzwe ntawe urakingezaho. Wenda murabizi cyangwa ntimubizi, muva hamwe mujya gukurikirana kugira ngo mumenye ikibazo uko giteye, bishakira umuti gikemuka kiva mu nzu. Mu kiganiro twagiranye na Bwana Ernest Nsabimana, Minisitiri w'ibikorwa remezo, yatubwiye ko leta yatanze gahunda mu nganda zo hanze yo gukora za bisi nini zizajya zitwara abagenzi. Bwana Nsabimana avuga ko zose hamwe zizaba zisagaho gato 300, ariko hazabanza kuboneka izisaga 100. Hari ingamba nyinshi, cyane cyane ingamba zihutirwa zirimo zafashwe ndetse zigeze kure mu byo twakwita gukemura ikibazo mu buryo bwihuse, akaba no gukemura ikibazo mu buryo bwagutse. So mu buryo bwihuse rero basi zigiye kugurwa, ndetse step ya mbere isa nkaho yarangiye. Mu by'ukuri muri rusange hose hazagurwa basi 305, ariko ku ikubitiro hakazabanza kuza basi 105. Izo basi rero yaba ari uruganda ruzikora, yaba uburyo bwo kwishyura nabyo bigeze kure, ku buryo twizera yuko mu mezi makeya urumva hazamo gukora basi. Ntago ari ikintu ugenda ngo uhite uterura, ari ushaka bisi 100 nawe utanga komande zikaba zakorwa. Leta iravuga ko byibura bizafata amezi 4 ari imbere izo bisi zikabona kugera ku butaka bw'u Rwanda. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta iheruka igaragaza ko mu modoka zakoraga hagabanutsemo imyanya 3,000 abagenzi bagombye kuba bicaramo. Minisitiri w'ibikorwa remezo yadusobanuriye ko kuva mu mwaka w'2018 bisi zitwara abagenzi zatangiye kugabanuka kubw'ubushobozi bw'abatwara abantu n'ibintu. Ikibazo cyaje gukomera ku mwaduko w'icyorezo cya COVID-19, aho abakoraga muri urwo rwego ubushobozi bwakendereye. Kugeza ubu cyane mu mujyi wa Kigali buri muhanda ufite sosiyete itwara abagenzi igomba gukoreramo kandi ibirenga ikabihanirwa. Hari sosiyete ya Royal Express ikora Kicukiro n'ahandi, KBS Express ikora Remera, Kabuga n'ahandi, na RFTC ikorera za Kimironko, Gatsata n'ahandi. Zose zihurira muri Nyabugogo ari naho zihagurukira. Ibi byo guha abashoramari imihanda byatangiye muri za 2013 kuri Bwana Frank Habineza, depite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, icyarimwe n'umukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, asanga icyo yise imikorere yo kwiharira isoko mu gutwara abantu n'ibintu biri mu byazambije uru rwego. Imihanda yo mu mujyi wa Kigali yahawe amasosiyete amwe namwe, uvuga ngo niba ari kuva Nyabugogo za Kimironko harabemerewe kuhakorera gusa, niba ari kuva Nyabugogo ujya ku Muhima cyangwa se kuva ku Muhima ujya Nyamirambo cyangwa se kuva mu ujya Nyamirambo ujya Kabeza gutyo. Ni ukuvuga ngo ubwo iyo bahaye imodoka imwe igomba kuhatwara iyo sosiyete, imodoka zazo zishize nta zindi zihari, abantu bagomba kuma ku murongo.
so mu bintu twasabaga nuko ibintu bya monopole muri transport babikuraho bakareka n'abandi bafite amamodoka cyangwa izindi sosiyete zikaba zajya muri uwo mihanda bakareba n'ukuntu bakongeza amamodoka ababikora ku giti cyabo bakemererwa kuzana amamodoka nabo bakajya